Uno musi nagomba twige icigwa kidasanzwe naho bamwe usanga bagifata minenegwe. Ico cigwa ni cigwa co gukinjika canke guteka mu yandi majambo. Hariho n'irindi jambo rikunda gukoreshwa iyo umuntu ariko arateka akavuga ngo ndiko ndarondera, ngo ndacarondera. Nyibuke ko kuramukanya biri mu karanga keza k'abarundi. Kare umuntu yaraza kukuraba mu gitondo mu kukuramutsa akavuga ati yemwe abaha ntatwo, ubundi nawe ati turarondera. Nuko igikorwa cyo gukinjika canke guteka ni igikorwa kiraba cane abagore canke abigeme, naho n'abagabo hari igihe bishika bagateka. Umugore azi guteka neza, azi gukinjika neza, ahimbara umugabo wiwe. Umugabo wese arahimbagwa iyo ariko arafungura udufungurwa turyoshe, cane iyo yaduteguriwe n'umufasha wiwe, n'umutambukanyi wiwe, iyo yaduteguriwe na gwiwe. Mu mico y'ikirundi umugore yubaha umugabo wiwe ntashobora kumuvuga mu izina. Kera aho kuvuga ngo umugabo wanje yavuga ngo gwanje, ateka n'ukuri gwanje ntarashika. Iryo jambo gwanje rero murumva yuko ari jambo ry'icubahiro. Hari igitabo nasomye c'umwanditsi yitwa William Carroll Downe. Aravuga ngo the way to a man's heart is through his stomach. Mu Kirundi avuga ngo ugomba gushikira umutima w'umugabo neza uca muri estoma yiwe. Mu yandi majambo abisigura avuga ati ugomba yuko umugabo agukunda umuha udufungurwa turyoshe. Abivuga muri aya majambo ati you can make a man love you by giving him good food. Mwavyumvise? Good food. Reka ndababwire ugomba gushikira umutima w'umugore nawo ingene ubikora. Umugabo nyene yaravuze ati the best way to a woman's heart is through laughter and good conversation. Umugore mu gushikira umutima wiwe neza uramutwenza ukamubwira utujambo dusosa. Ivyo bintu ubikoresheje umutima w'umugore urawigarurira. Ako karagaciyemwo ubuherukane navuze ivy'abagabo bakunda. None musi ndabandanya n'ukuntu woshobora gushikira umutima wiwe ukawiganzira. Ugomba ikintu cose, ugomba impuzu, ugomba imodoka, ugomba parisere, ugomba kado, ugomba kwa gusohokana, ugomba bra. Mutegurira udufungurwa turyoshe, umuhe karibu, umuhe keya. Umubwira uti sheri karibu ku meza ndahejeje kugutegurira kayi, ndahejeje kugutegurira twa dufungurwa ukunda. Abagore benshi ntibazi yuko bama biciye idiri. Umukozi akazovana kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu ari wateka. Umugabo imisi yose akamagaburirwa n'umukozi. No, ivyo sivyo. Naho uba witwaza ngo ufise akazi kenshi, oya. Menya ubwenge wubaka urugo rwawe muko. Utabikoze aba ari ubwenge buke, ashobora guca handi hantu undi muntu akamutegurira utwo kurya tumeze neza, ugasanga aguciye umwanya w'intoke. Basi naho wowe ufise akazi kenshi, weekend yifatire umutegurira kayi, umutegurire ivya sasita, umutegurire ivyo ku mugoroba, dimanche uko nyene canke kuwa Mungu uko nyene. Upfuma ufata imisi 2 mu ndwi basi. Witwaje ibintu vy'akazi ngaho ngo je mfise amabanga menshi, ndumushikiranganje, sinotekera umugabo wanje, dufise abakozi benshi. Je ndi deje hariya. Deje vyahe ku mugabo mu rugo rwiwe ari president. Ugomba umushikiranganje kazi, umugabo iwe aragutwara. Iyo rero udaciye bugufi gukora utuntu ndiko ndakubwira, umugabo ntibimugwa neza. Uno musi rero tugomba twiga ingene ushobora gutekera udufungurwa umugabo turyoshe. Harabo hava bavuga ngo yango kino gihe n'ukuri ngo ivyo kurya birazimvye, ngo nico gituma tudateka neza. Wapi, urashobora guteka indya ziryoshe kandi ari indya zizimbutse. Tugomba turabire hamwe ingene ushobora guteka indagara n'ubugari bikaryoha. Umugabo wawe abifunguye akagira ati madamu
n'urutoki mpatswe kuruca. Ndagushimiye cyane kuri utu dufungurwa wateguye. Umwigisha ni Madame Germaine, umwe nabazanira dutanguye ishene mu minsi iheze igihe bari bugaye imwe ya mbere. Tumutega amatwi kuko ndasanze ari umuhinga adasanzwe mu bintu byo gukinjika. Ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu, nk'uko mubibona ni Madame Germaine muri cya kiganiro cyacu twiyubake maze duhanurane. Murabona kandi ko dusubiye guhurira mu gikoni cy'iwanje. Uno munsi rero dushaka turabire hamwe ingene bategura indagara. Aha ndafise indagara, ndafise icyo bita ibiringanya mu Kirundi, mu Gifaransa ni aubergine, ndafise itomate zitatu, ndafise igitunguru bitukura, ndafise igitunguru sumu, ndafise ibiyoba, ndafise itomati yo mw'igoko, hama ndafise poivron, ndafise na celery. Turaza kubikoza rero ubugari, ndafise n'ifu y'ubugari. Uno munsi rero twebwe tuza gufungura isosi y'indagara n'ubugari. Hagati aho reka tuganire gatoya. Bagore beza, abadame mu nshingano zikomeye mu rugo uguteka birimo. Aha rero murumva yuko iki kintu ari ikintu gihambaye. Ivyo hari umugore usanga yakuze iwabo ibintu byose babimukorera, kumumesera impuzu, kumutekera, kumusasira byose. Hariho ningo numvise ngo iyo umukozi atashe baja kurya kuri restaurant. Kubera iki umugore ibintu byo guteka ntumubaze? Nivyo birashika ntubuzi guteka, ariko kano nakanya keza kukuvyiga. Kandi apana guteka ibisanzwe, guteka imfungurwa ziryoshe zituma abana n'umushinga ntahe bashobora kugira amagara meza. Ivyo rero biri mu nshingano ziza ubwa mbere. Mwumvise yuko hampande yuko umugabo aca gukunda, umugabo anezerwa nuko wamutekeye dufungurwa, agira n'amagara meza, n'abana bagira amagara meza. Murumva yuko bifise ikimazi kinini. Abagore benshi baravyirengagiza, bakitwaza ngo ubuzi burababuza guteka. Ego cane gose rimwe akazi karashobora kugufatira, ariko ukamenya ati mu nshingano zindondera za mbere no guteka birimwo. Ntubure iminsi 2 cyangwa iminsi 3 mu ndwi ushobora gutegurira abana ibifungurwa kugira ngo bamenye koko umuvyeyi wabo ivyo ateka ukuntu bimeze, n'umushinga ntahe wawe amenye gutandukanya indya z'umukozi, indya zo mu imfungurwa zo mu muhana n'imfungurwa ziteguwe n'umudame wiwe. Murumva kakana umudamu ategerezwa kumutegurira imfungurwa kugira ngo naho yofungura handi azagira ati no oya umugore wanje aracaheza, aracafuta mu guteka kabisa. Rero bagore beza, twige guteka nimba tutabizi, turondere n'akanya nimba tutagafise. Reka rero dutangure turabire hamwe ingene bikurikirana. Ngiye guhata ibiringanya, ndahwata itomati, byose ndabi making ready, hanyuma turasubira mu kanya. Voilà. Nk'ibi bintu ntibizimvye bene data. Indagara, itomate, biringanya canke intore, umunyu, utuvuta, ivyo ni ibintu bizimbutse cane. Nkuko rero mubibona twahejeje gukatagura za aubergine, twahejeje gukatagura itomate. Indagara jewe kugira mu kuzitegura mbanza nkuko mwabibonye ndayibereka, zari mu mazi, mbanza kuzinika mu mazi iminota iri hagati ya 10 na 20. Kubera iki ndazinika mu mazi? Kugira ngo hari abantu bafungura indagara ukumva mu ndagara harimwo umusenyi. Ndazinika, ndabanza nkazironga neza, hanyuma nkaca ndazinika hagati ya 20 na 10 kugira ngo zorohe. Nimba harimwo umusenyi, ubucafu, binyorohere kuca. Rero ndazironga zoshe, hanyuma n'ishombo, kubera ibintu by'ishombo iko kubironga neza, n'ishombo rirashobora kugabanuka cyane. Ikintu ntari naberetse, umunyu urakenerwa kuko imfungurwa zitagira umunyu ntizigira akanovera, ariko dushyiramo akunyu gakeya. Nkunda gukoresha amavuta yitwa huile d'olive. Iminsi yose iyo ndetse ibintu by'ishombo ndakoresha akadimu kugira ngo ikunde ishombo bigabanuke.
ubu rero ncangira iki ncangaranga izi ndagara nkazishyira ku ruhande hama nkaca ntangura procedure yo gukora isosi. Mu kintu ca mbere nabonye kigora abasore canke abagabo batari hafi y'abagore babo no gufungura neza. Ibice 95% kwijana vy'abasore bafungura nabi. Eka n'abagabo batagira abagore hafi. Birumvikana nta mwanya usanga bafise wo guteka. Avuye gukora ahitanye udufirita ahantu, ahitanye n'akanyama, ahitanye icapata ahantu, canke agiye gufungura muri restaurant. Ibifungurwa vyo muri restaurant navyo nta na rimwe vyigera bibumba umuntu. Udufungurwa uteguriwe n'umukunzi tuba turimwa kandi kantu. Indagara rero turazikaranga zikumuka neza zikamera neza. Ubona rero indagara zacu zumutse neza cyane. Shaka rero ndazikure mu mavuta kugira ngo mpave ntangura gukora isosi. Zirumuka ntizizigire zumuke neza, hanyuma duhejeje gukora kuzumutsa turaheza tukaca dukora isosi. Mu gukora isosi rero ni igiki bikurikira. Ngiyi isafuriya yanje nari nayiteguye iri hano, niyo nshaka rero mpave ntekamwo isosi. Ndashiramwo amavuta nkuko mubibona w'idolive, ndashiramwo amavuta make aza kudufasha gukora isosi. Ndarindira ashe kugira ashiremwo ibitunguru n'ibindi bikurikira. Amavuta yacu rero yahiye imisi yose, ntanguza seleri, ndangije nkashiramwo ibitunguru, hanyuma nkaheza nshiramwo kwanza ndagaragura kugeza aho biraba. Ibitunguru byacu rero bisa n'ibyaravye bitarazigira. Tuca dushiramwo itomati, turangije gushiramwo itomati turagaragura za tomati zifashwe n'amavuta koko. Turangije kugaragura turaheza dufundikire kugira ngo itomati zacu zorohe zishe neza. Nkuko mubibona rero za tomate zacu zisa koko n'izahiye nubwo zitari nziza cyane. Ngaha kenshi dukunda kuronka itomate zitari nziza cyane, nico gituma nca nkoresha na tomate. Dukuri ku muntu yaronse itomate nziza zihiye neza zimeze neza, na tomate yoyihoza. Kenshi iyo naronse itomate zimeze neza, iyo nteka ibintu by'imboga nkoresha itomate zo hasi gusa, ariko nk'ubu itomate koko ntabwo zari nziza, cyamba oblige yo gushiramwo tomate
yo mu igopo. Nk'uko mubibona nakoresheje amavuta makeya kubera ko nsanzwe nari nakaranze indagara zanje, ndazi neza ko harimo amavuta yasigaye muri zya ndagara, kuko muri kino gihe mu byo twakora byose twogerageza gukoresha amavuta make make, umunyu muke muke, kugira ngo dukingire cyane cyane amagara yacu. Ubu naho ndagiye gushyiramo tungurusumu, kenshi rero nkunda kuca ishyiramo utuzi dukeya, manza kudusuka mu gasakuro kanje nahuriyemo igitungurusumu, hanyuma nkaza nkayasukamo hano, maze nkabandanya nteka za tomati zanje. By'ukuri nibagiye kubereka icyo bita poivre noire. Sinshobora guteka indya nyinshi nashizemwo poivre noire, ubwo rero ngiye gushyiramo poivre noire. Ndashyiramo duke, ubundi rero ndahita nshyiramo za aubergine zacu. Izi ni za aubergine zacu, harageze rero yuko tuzishyiramo. Rero nshangaragura, agaragura neza iriya sosi yacu. Nafata umwanya koko nkagaragura muri ya sosi yacu. Ndangije kugaragura ndaheza nkasukamo za ndagara zacu. Ndangije gusukamo za ndagara zacu, nkongera nkagaragura nkaguca, maze ndangije nkashyiramo amazi rero kuva na kera na yindi umubyeyi yakunda kutwigisha guteka, akavuga nti iyo utetse ibifungurwa ukeneye gushyiramo amazi, ushyiramo amazi abirengeye gato, nk'uko rero mubibona. Ndongera nshyiramo ayandi mazi, aya mazi rero arakwiye, ndaheza nshiremo umunyu, ukuri shiramo akunyu atari kenshi,
ndaheza rero nkoreshe ya ndimu yanje ndayikaniremo gake, irakwiye. Hanyuma ndabicanira hagati y'iminota 45 n'iminota 30 shize kuri kano gatumberanye na 6. Hanyuma mfundikire. Mu mwanya izi ndagara n'imboga bizoba biko birasha, ndaca nitegura gucumba ubugari kugira ngo bihwanire rimwe maze tubifungure. Mwanya rero ndindiriye yuko ya sosi yanje ihava isha, cangira iki camba ndegeranya ibintu byose nariko ndakoresha, n'ibyari byo babisanzwe bitogeje bikeya, nkacamba ndatunganya kugira ngo mu mwanya ndiko ndarindira yuko bihwana si ntakaze umwanya, kubera ko na cane hano muri bino bihugu byacu ibintu byose nitwe tubyikorera. Niza rero utera ubikora bitaragwirirana, ukaza urabikora mu nzira kugira ngo n'inzu idahava icika mwabo. Nk'uko rero mubibona isosi y'iwacu iriko irasha, isa n'iriko irasha. Mu bisanzwe yoba isigaje nk'iminota 15. Mu kurindira rero iyo minota 15 nshaka nce ncumba. Mu gucumba rero kugira ubugari bwanje bumere neza, buze kuba budukwiye atabusigara, kandi nze kugarura bimeze neza buteye igomwe, nza gukenera iyi safuriya, iki gikombe cyo gupima amazi, aka kantu kameze nk'uku ko kugarura n'isora yo kugaruramwo ifu n'amavuta. Rero twebwe nk'uko turi babiri ngaha n'abana babiri, nkunda gukoresha igikombe kimwe hamwe n'akanusu gakeya. By'ukuri ni ukuza turakoresha ibintu dushobora kumara, kubera gusesa imfungurwa si byiza, n'Imana yacu ntibikunda. Ubugari bwanje ndabutekera 8. Shiramwo agafu kubuyi kangana nka guca, nkabanza nkakora ubuyi. Iyi rero twebwe ubugari dufungura ni ubugari bw'ibigori. Ni ubugari bw'ibigori mu Burundi canke mu Rwanda canke abantu benshi bakunda gufungura ubugari bakunda kubyita ngo ni kawunga, ni ifu y'ibigori imeze neza. Rero ndaza guteka uno musururu wanje kugezaho usha neza, hanyuma nce ntangura gucumba. Nk'uko mubibona wa musururu wacu wahiye, murabona ko biriko biranabira. Nk'uko nashizemwo igikombe kimwe n'inusu, ndaheza nkashiramwo nkongera nkashiramwo n'akanusu kako, maze nkacumba. Ubugari rero bw'ibigori mu kubicumba kugira ngo butaza kujamwo amatu. Ubugari bwacu rero bwahiye, ubu ngiye kugarura, nshiramwo utuvuta duke muri kano, hanyuma nkahita ndabwarura.
imboga zacu rero mu bisanzwe zirahiye, hanyuma icyo nza gukora cya nyuma ndazishyiramo ibiyoba. Ibiyoba rero mu bisanzwe ndabishyiramo nca narura, nzimya kubera ntazimije byohava bica bizigira. Abahinga bo guteka barabizi yuko ushyiramo ibiyoba ari uko ibintu byose byatunganye ukaca warura. Ko narura nako sukundi ni uku nk'uko mubona ntibyigeze bizigira. Iyi rero niyo sosi yacu tugiye kurisha ubugari bwacu. Turatwara meza, aho dufungurira. Nk'uko mubibona rero twarangije gutegura ifungurwa zacu dufungura mu ijoro. Ubu ni bwa bugari bwacu, iyi ni ya sosi yacu. Ngiye rero kwarurira umushingantahe wanje, ndagushirire ku isahani afungurirako. Mana yanje abasora kaniko babutse nibagira ubarurira wa mayinga n'umunsi imisoro irambaga. Aka kantu karankuyeho, ati ubu rero ngo manarurire umushinga ntahe wanje. Ubu ni ubugari, ndaheza narure n'imboga na zone. Mejeje rero kumwarurira, ndaheza nce ntunganiriza abana nabo. Sheri, karibu ku meza. Merci. ya akantu mwakumvise aka rero ni tanje. Abagabo benshi niko kabavyibusha, ndakurahiye. Abasore namwe muguma muyayata ngaho ntazi ivyo murimo, ntimumbatse. Urugo ruraryoshe bantu b'Imana, cyane cyane iyo urubanyemo n'umuntu mwumvikana. Nakajuru ko mwisi ndakurahiye. Umukenyezi mu rugo ni kirumara. Abandi baraye banyagirwa, ugira amagara meza, ubaho neza, ushobora kurarira neza, muri make ubaho unezerewe. Abantu mutari bwarongore kaga karere, ireba amajambere yarabasize wampaye inka. Ibintu vyo kurya amacapati n'amacipusi atagira inzira n'ingaru canke amafiriti ubihagarike, utangure gufungura udufungurwa duteguye neza wampaye inka. Hagiye uraye ufunguye neza urotana neza. Ingano ukorera Imana akareka guhahamira ivy'isi, akuzura urukundo dusaba, agakunda busanda cyaguye.
gerageza ubwira urukundo ukaba uri umusore ariko aranyumviriza urindiriye iki kurongora je ntumbatse. Aha rero ni hamwe William Carroll yavuga ati ugomba gushikira umutima w'umugabo neza ubicisha muri estoma yiwe. Aha muri ko murafungura uzi neza yuko wateguye udufungurwa neza, uramubaza rero uti sheri haya none ga ndakeneye igitenge, ndakeneye akamodokari ngenderamwo, ndakeneye bra 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 bra. Bivanye na ya formule y'uwo mwanditsi ico umusaba cose aracemera. Voilà, wabanje gukora ku mutima wiwe, hanyuma ubona kumubaza ijambo. Bagore mu nyumva, ico mugomba cose murashobora kukironka ku bagabo banyu, ariko banza mukore ku mitima yabo, banza mubategurire udufungurwa turyoshe. Basha muzoza mumbarira ndakurahi. ijoro rikorere sinyabarega imana izopfe guhindira yuwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro turashimana ngo Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.